Hello my beautiful people, reka ndagwikaze kandi wowe udahengeshanya kwama uri kuradukurikirana ngaha kuri Sky Media. Nibisanzwe muri kumwe nanje Amigo Amin Chaga Classic behind camera nyitse umuntu mubi umusaza. Umbonye rero unyumvise kuri microphone menya yuko ndakuzani update zimwe utazokwigera usanga ahandi. Uko mubibona turi kumwe n'abakobwa babiri, abakobwa beza. Baje bava mu gisagara cangozi nkuko ari beza ndibaza n'ivyo baza kutuyagira n'ibintu vyiza. Reka ndabaye ikaze. Karibu cyane. Murakoze cyane. Turi kumwe nande? Naom. Oyo mugenzi wawe Hajara. Ni Hajara mbega kuri Sky Media turakira abantu benshi batandukanye, turakira abaririmbyi, turakira aba entrepreneur, turakira abadandaza, turakira abanyabugenegene. Mbega uno musi twakiriye abantu nyabaki. Hajarana nawo n'abantu nyabaki tubabonye ngaha, ababonye ngaha bavuga ko ari abantu nyabaki. Mbo twavuga ko turi aba entrepreneur. Mugabo ntituri babiri, turi kumwe n'abandi nubwo batashoboye kuhashika. Turi kumwe n'aba entrepreneur. Ndiko ndabona umengo mwambaye uniforme sinzi ko ari dupira tuva mu iduka dusa canke utudupira ko dusa nibiki ni uniforme yiki ni societe yitwa Ibanga Cosmetics isanzwe ikora ibintu bya cosmetics amavuta yo kwisiga amasabune n'ibindi ngene bikora ku bwiza tuvuge rero turi kumwe n'abigeme bo muri Ibanga Cosmetics ukivuga gutyo nimfuje kumenya byinshi kubijanye n'iyo entreprise yanyu mbega byifashe gute Ibanga Cosmetics abacumbise ubwa mbere ni giki kimeze gute ni cyahe gikora gute Ibanga Cosmetics ni association ifite icicari Ngozi ikanya mikurubuye ku bantu batahazi ni hepfo ya station kwa Karfari Ibanga Cosmetics isanzwe ikora ibintu amasabune yo koga yo kumesa amavuta yo kwisiga gusa nubwo tutazanye zose dufise isabune yo koga hagira n'isabune yo kumesa gukoropa no koza ibintu bimwe isabune zimota neza cyane mbega turashaka kumenya mbega Ibanga Cosmetics yatanguye ryari kahise kayo cyangwa se ahigeze ubu bimeze gute byifashe gute ukuntu Ibanga Cosmetics twayivuga yatanguye ikora umuntu umwe ku giti ciwe novuga yuko ari je nayitanguye ndiko ndakora je nyene mugabo sinakora izi produits zose nakora ijeto douche shampoo n'amavuta yo kwisiga mu mutwe no mu maso niho rero twaje kuganira n'abagenzi bacu turavuga dukoze kiri hamwe cotera imbere gusoma rero cha turifatanya n'abagenzi bacu turi batandatu batanu bari Ngozi n'uyundi umwe windi Muyinga twumve rero yuko Hajara ariwe CEO Rivatuko turi kumwe n'umugwiza atunga kabisa aha ni sawa be Hajara turashaka kumenya mbega mushobora gukora ibintu bingana gute mbega production yanyu umwimbu wanyu ungana gute ku buryo mubona yuko ku isoko mushobora gutunganiriza abantu igice cy'abantu kanaka twavuga yuko tukiri mu ntango kuko nta mwaka urahera dutanguye dukorera muri rusange turamaze nka simu tuko turakora twenyene dutanguye gushira ku mugaragaro rero n'uburyo twavuga sikirenga cyane kuko urabibona ari mu ntango biba bigoye turakora produit dufatire nko kuri jeto douche turashobora gushira hanze ku isoko nk'ijana produit jana urumva yuko bikiri hafi cyane cyo kimwe n'izisabune ikintu dusohora cyane n'amavuta yo kwisiga yego mbega uvuze ati murashobora gushiraho ku isoko nk'ijana ni mu kiringo kingana gute twafata nk'imisi nk'ibiri cyangwa itatu tuvuge yuko nuzenya yanyu chiffre d'affaires yanyu ni tukuvuga ni entre ibikopi jana mu misi 3 ego mbega nimba atari ibanga mwatanguye ku mutangana gute ubu entreprise yanyu ingana gute mubona mu myaka nk'itanu muzaba mugeze he
ibyo twatanguye si ngombwa ko twobivuga ariko bivanye naho twatanguye turi turafise umwimbu munini kurusha aho twari turi ubu turabona yani turabona ko hariho ikiyunguyeko mbega cyose kumwunganira ku byo yaravuze dutangura kubera dufise produit nyinshi twababwiye ko dukora isabune yo kumesa isabune yo koga shampoo isabune yo mu mutwe amavuta y'imba n'amavuta yo mu maso murumva yuko ni produit nyinshi mugabo twatanguye dufise produit 10 ni produit kujo two turakora mugabo urumva yuko ubu harimo akarusho mugeze ku bikopo ijana ego biri ku bikopo 10 ego none iyo bari ngorane yo kubura ibikoresho iyo bari ngorane y'umutahe muke cankwe igituma mbese mudakora byinshi nico nkeneye kumenya niki bo ikibazo kimwe n'ibikoresho harimo uruhara runini kubera ino nta bantu benshi bahari babidandaza produit dukoresha ariko uburyo bwo murabufise uburyo twavuga burahari nubwo atari kirenga mugabo yaba dufise ibikoresho byo bayakarusha yego biratugora cyane aho nyene uravuze ati uburyo burahari mugasi kirenga mumbere ngo ntubona yuko kubura ibikoresho numbure ushobora gusanga ari bwa buryo bukenya kuko ndibaza uno munsi umugwiza atunga urashoboye gukomanda nimba ari ububido canke produit kanaka ukazikomanda mu bushinwa zikaza zuzuye container ntibumva yuko ubwo bari uburyo bukenya nawe uvuga ati no ntabihari nabwo nyene biriwe mumaze kubona rero gutyo mukavuga ati ino ntabihari ntimuragerageza nkumbure ngo muze muritumira nk'amakontineri hanze y'ivyo bikoresho mukeneye ububido amashampo iki habura iki mbega kugira ngo ivyo byose bikunde Alba Cosmetic igere kubwo rwego kumbure ngo aho ibikoresho nayo nyene izo zirirangura ivyikoresho bo ikibazo cyambere twavuze burahari uburyo mugasi kirenga cyambere n'uburyo uburyo nibwo bukora ibintu byose hama tugasaba n'abadukurikirana haba bakiriye batwiteye kuko twese ko badushorera cyane niko n'ibintu byacu bisohoka tukarangura byinshi bivanye nuko baradushorera mugabo aka kanya twari ko turapanga tujye turishikira aho biri kugira bize biratworohera cyane kuko hari umuntu asanzwe bidandaza no mu Burundi mugabo ntibironkera ku mwanya kuba bishaka kuko nawe ntabafise byose kandi cyatubironka bizinje cyane uno munsi Alba Cosmetics ifise ama produit asa n'ayandi ma produit nkeka ari ku isoko ni kiyo kintu muri entreprise iwanyu mukora ku buryo mwumva ko mwohiganwa n'ayandi ma entreprise mukayatsinda ku isoko product zacu twavuga zirasi kuko henshi urumva yuko ariho produit zo kumesa isabune zo koga n'amashampo henshi abahari mugana natwe dushiramo akantu twavuga nakumwihariko gatandukanye n'izindi societe kugira abakiriya tubigarurira akarorero nk'ishawa gel turashiramo ico bitwa traitement kugira ntiwoge gusa ahubwo ukuremo n'akarusho wayikoresheje twashizemo turakoresha ubuki n'indimu na turmeric ikinzari ibyo ni ibintu bifite akamaro kanini ya ku rukoba rw'umuntu ntashobora kuba afite nk'ingorane ibihere amatashi cyangwa ikintu cyose umuntu aba afite odeur mbi ayikoresheje urumva si kuyoga gusa ni n'umuti nico gituma musa neza ba mu bisanzwe natwe dukoresha iyi nyene rero iki kiratuma abantu baca bayihurumbira cyo kimwe n'iyi niyo kumesa kandi hariho izo dusanzwe twitwa za gifura kandi abantu benshi barazikunda akarusho kiri rero akamoto kayo uyimesuje na babandi bakenera amaparfum si ngombwa kuko iramara ku mpuzu umwanya munini canke wanayikoropesheje umushisi wese yinjiye iwawe arakubaza odeur hari n'iyihe ikindi akarusho kayo ntimyora ntoki mumbabarire je ndakunda kujana n'imigambi igihugu canke se vision igihugu kiba kirimo uno munsi hari ibigo byinshi mwavuze ati uburyo burahari mu gusasa kirenga hariho BDF Banque des Femmes hariho na Paege ni ibigo bisanzwe bifata mu mugongo ugwaruka mbega mwebwe nk'aba navuze ivyo bibiri kuko mu rugwaruka na Banque des Femmes ni bank ifasha abakenyezi nka mwebwe hari ahantu habiri mumaze kwitura ngaho kugira ngo bashobore kubasahiriza mu bwo buryo bukenya kugira ngo namwe umwimbu wiyongere bo mu bisanzwe twari ko turiyumvira muri Paege gusa impamvu tutari bwatera intambwe yo kuja gusaba
twashaka kwanza tubanze dukore dukoresheje ingufu zacu kuko udashoboye gukoresha bike ufise na byinshi birakunanira tubanze rero tugwane kuri ibi bike dufise kugira tuzoshobore kujera byinshi ego mbwa tuko turabitegura tuje kudepoza muri page yego nizere yuko bizocamo ego hama igihugu uno munsi kiri kuri vision y'umwaka w'ibihumbi na 2040 igihugu cifashe umwaka w'ibihumbi 2060 igihugu giteye imbere mwebwe muriko murakora gute kugira ngo iyo mbona kazoza y'umukuru w'igihugu muze mwisange murimwo namwe mwagize ico mufashije mu gihugu bo twe natwe tugendera hirya jambo ry'umukuru w'igihugu ngo umunwa wose uronka ico ufungura n'uko yose uronka amafaranga nico nico civugo tugira icambere uko turi kumwe dukorana ntiturabanebwe turi abantu bafite ico bashaka kandi ikindi n'abakenyezi abakobwa nibo benshi paraporo y'abahungu dufite umuhungu umwe muri societe rero target y'impamvu twe twabikoze kenshi abakobwa turafite ingorane yo gutinya twumva yuko umenga ntidushoboye nta kintu twokwikorera abakobwa benshi baba barindira ubufasha ku bandi bantu turavuga rero twebwe tubera akarorero abandi bakenyezi n'abandi bakobwa babona yuko natwe ejo dushobora kwigurira ikintu cy'akamaro ukuntu rero dukora ntitwebwe ingene dukora ntiturindira ngo umukiriya dusanga aho turi oya kuko tumurindiriye yambona akazoza ntitwayishikira twebwe umukiriya nitwebwe tumurondera si waturondera rero dukorera kuri tea tukagwanya n'ubunebwe tubisera ishaka ryinshi kandi turizera yuko twe tuzogira ico duterereye igihugu yego muri abantu bizera ko bivanye no kuvuga ko umuntu kuganiriza abantu bituma umuntu atera imbere kuko ikintu abantu benshi dufise nk'ikibazo kuri twebwe turatinya abantu twamaze kwishiramo ko kureka kuvugisha abantu cyangwa kuganira n'abantu ari navuga ka ari golfason sefo sivyo kubwanje sindabishigikiye ugushira isoni ku muntu si kureka kumuvugisha cyangwa kuja kumuganiriza ahubwo umenya kuvugisha umuntu kamenya niba urya ari umupapa ndamushikiriye ndamuvugisha uko kamenya ninagera ku musore cyangwa ku nkumi ndafise ukundi kuntu nza kumuvugisha kubera ko ntibumva co kimwe bisaba rero twe twizera ko kuganiriza k'umuntu ariko gutera imbere Alba Cosmetics mwatubwiye mukora byinshi amasabune amashampo amavuta n'ibintu byinshi mbega ubakeneye iyo baronka gute cyangwa se nk'umudandaza yipfuza kurangura izo produits zanyu azidandaze na wenyene iyo baronka gute bigenda gute bon akanya dufite icyicaro ni Ngozi Ngozi tuba turi haje imbere ya BGF arashobora kuca tubonaho ku bandi bari kure turafite nimero ya telefone bashobora kuturondererako kandi no ku maproduit tuba twadashizeko kubera tuba dukora ibintu twizeye atakibazo bifise turashirako nimero ku buryo ejo rihagira icuba canke ugize amakenga ushobore kuturondera yego nkumbure ngo mwaje kuri Sky Media gukora ikiganiro hari ibyo mwari mwiteze ko muri bubazwe nkumbure ngo kuvana nuko tutahuze ibyiyumviro tutababajije hari ibyo mwari mwiteze ko turi bubabaze nkumbure ngo tutababajije kugira ngo bishikirize abakunzi ba Sky Media navyo nyene bavyumve nk'ikibazo twaba twasimbye ukavuga ati aka kantu katubajije kandi kare gafise akamaro k'abantu bakamenya kariho ni mwatubaje impamvu twituye Sky Media okay tuma tuza gukorana yigishire rero ego impamvu twifuje gukorana na Sky Media nuko tubona ifise umurava hari naho yo tugeza nayo ubwayo okay uno munsi abakenyezi ntibariko barahurumbira mu bikorwa by'iterambere nk'ibime muri ko murakora nakaye kagohe mu bavuniye abandi akagohe twobavunira burya abakenyezi natwe turashoboye kandi no mu iterambere ry'igihugu naho nyene turafisemo uruhara runini burya uzurabe kenshi twovuga nka 80% turitinya
tuba twumva na kimwe dushoboye nta na kimwe twonafasha kandi baradushiriyeho demokarasi ubu ni 50-50 natwe turafite icyo dushobora guterera rero twosaba na babandi baba bumva umenga jewe ikindagitinya iki sinogikora bitabira ibikorwa kandi biranaryoshye cyane iyo dufate urabona yuko kenshi abakenyezi impuzu abagabo ikintu cyo cyose cyane cyane n'abakobwa bakiri bato benshi bari bizerera mu mifuko y'abahungu niko twobivuga bakavuga ati jewe nafise sheri sinoba sinzo kwambara ikirato kizimye ego ariko ikintu twababwira n'ukuri birakunda ko bigura telefone izimvye iPhone jana kwija twege nka target dufise mu myaka 2 nta muntu no muri Alba Cosmetics atazoba afise ingendeshwa imodoka wow nivyo twifuza CEO ati nta muntu n'uwo atazoba afise imodoka reka tubirindire yego mbega mwatubwiye ivyiza by'isabune mbega nta allergy zisobora gutera iyo bigenze gutyo mugasanga nk'umuntu bivanye n'imibiri y'abantu yatandukanye ugasanga aragize allergy nibyo rukuru muca mugira niyihe muri Alba Cosmetics ikintu twavuga mu gutangura gukora no kugira produit twishire ku isoko tubanza kwipimira cyane cyane ko twege dufise imibiri yoroshe basi iragira allergy cyane icyo kintu rero tubinza tugikoresha tukabona kiraduteye ikibazo tubona yuko twebwe bisanzwe biduteye ikibazo n'abandi bantu bishobora kubatera ingorane mugabo ko tuba twashize ibipimo n'ikintu cyo cyose kugira urukoba rwari rwo rwose ngo byakire tuba twarabishizemo nta allergy ishobora gutera nayo mpamvu ya twavuze turabashirira ko adresse kuko tuba tunizeye iyo uri gukora ikintu utizeye nta adresse ushobora gushira ko kuvuga ati ejo badondondera bamfate yego reka tubashimire kuri kano kanya murakoze cyane nawe mutwibutsa amazina umwe muce mubwira ko mubwira n'akajambo ka nyuma ku bantu bari badukurikiranye amazina yanje ni Irankunda Haja hama tukaba tubashimiye abakunzi banyu n'abacu kandi bashobora kuba bari baradukurikirana tunabasaba kandi bakoresha produit za Alba Cosmetics ni produit nziza cyane uwazikoresheje ntiyicuza hama dushimira mu bisanzwe na Sky Media kuba yarese ivyo yari kwirakora ikaduha umwanya tubashimira cyane n'abatari ko barabakurikirana ashobore kubakurikirana ko novuga niho hantu hambere hizewe kandi havugwa ivyizewe murakoze okay rero nanje banyitwa Usana Senawu nkaba nashatse gushimira abakunzi banyu nshimira n'abacu nka n'abasaba n'abatahora bakurikira twebwe badukurikire bivanye n'ibyo tubazaniye ndetse bakurikire na Sky Media novuga ko ari ahantu heza cyane hizewe ndetse hafasha n'uwari we wese batarabiye ngo ameze uko canke ameze kuriya murakoze cyane mbega Alba Cosmetics nta nani bagiye kukibaza mbere ko nsezera nta mbuga musanzwe mufise amapage n'iki mushobora gucisha kizi produit zanyu page ziriho yego ni zitwa gute Facebook zose ziriho wow mwumva rero mashobora kubafollowinga kuri Facebook YouTube TikTok n'ahandi hose Instagram ni Alba Cosmetics ninde Naza product okay so mwakoze cyane kudukurikirana mwakoze kudutega yombi ndabibutsa kandi mwari kumwe nanje Amigo Aminchaga the CEO ndabubwira yuko unyumvise kuri microphone mbanda kuzanye update utazokwigira usanga ahandi behind camera yari umuntu mubi umusaza ku kandi kanya no kundi mwanya bye bye ciao ciao